umukobwa bari nka bruyo. Bruyo nyene? Ufite uwo mukobwa nawe twatanguye gukundana bwa mbere. Ariko ndiga gukunda. Ko gukunda ni nk'ishure. Twarakundana bwa mbere gusa sinamukunda bien. Umukobwa nyene ushobora kuvuga ati ndafise shiri mu bandi bajene. Kurazi mu bajene ndafise shiri umengo nturumu. Uko umukobwa mugumana umwanya muremure niko urukundo ruguma rwiyongera. Nditeze yuko urukundo ruzoteba rukaduga gushika rungane n'ubwo wa mbere. Mugabo sindabizi neza vraiment. Ariko birashika. Amaze kumbwira yuko bidakunda ko dukundana nibajije nimwe by'iwanyu nyene by'abakobwa. Ndasubira ndamutuma ko arambwira bana je ntishobora gukundana. Ariko ajya icy'umutima ushatse. Amatagura mu itabi. Amatara aryoshe. Itabi mugabo ntiryohera abantu benshi. Umva umutima wakunze itabi ufise amatura ashobora kuyakuza. Nukuvuga uwo mukobwa naho yorara arakora gute ntashobora gushika kuri ya dogre wakunze wa mukobwa wa mbere. Yes, bakunzi ba STV reka ndabaramutse cyane nongeye ndabahe n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubimenyereye mu biganiro dukora kenshi tuba turiko tuganira ku rukundo turi kumwe n'abatumire batandukanye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umusore agomba tuyagire byinshi kuri kahise kiwe mu rukundo rwiwe, ivyo yabayemwo novuga ni nk'intahe gatoyi ishobora kwigisha abantu benshi. Ushobora gusanga nawe uri kuradukurikirana warabiciyemwo uje kubana natwe uraze kumva byinshi cyane harimo n'impanuro ingene dushobora kwitwara mu rukundo byose muraza kuvyumva. Reka ndamwakire nongeye ndabanyikaze ndakuramukije cyane. Neza. Meze neza? Yego ndashima sana. Kumengo uratekereje gose nowe? Niko meze mu buzima bwanje. Namye ntekereza kuva nkiri muto cyane. Okay, amazina yawe? Amazina yanje nitwa Nzohabona Richard, beshi bakabanzi kuri Shizo. Yego. Yes, wavyumvise uyu munsi turi ngaha kugira ugerageze gupartager gusangiza abandi kahise kawe mu rukundo, ukuntu vyagushikiye ngene byari bimeze, wongera unigishe n'abandi kuko mu rukundo duca mu bintu byinshi bitandukanye. Hari abo usanga nabo nyene byarababaye ko akavuga ati bwa mundi nanje ndafise umugenzi wanje umva agaca yitahura kubera abonye yuko hariho n'uwundi vyigeze kubako. Mu njamake byari bimeze gute, byagenze gute en fait watangiye kuja mu rukundo ryari? Je natangiye kuja mu rukundo sinomenya imyaka ariko nani ya 7e. Ndaje mu rukundo ndakunda umukobwa ariko ndibaza byari mwe byo gufyinata. Yes, mu nyuma wagiye kubona umukobwa mukundana biri sérieux mumaze gukura gatoya? Yego mu nyuma umukobwa narondeye ndamurondera kweri ndabona ko umukobwa ari mwiza, ndabona yuko anyemere ko dukundana vyonyohera cyane kandi no tworangura imigambi yakazoza nkamushira mu rugo muri kazoza kanje. Ariko palmarès yarankatiye. Mbega ukiraho nyene ati yarankatiye yagukatiye bigenze gute, byagenze gute, histoire yatanguye gute? Jewe umukobwa muri make yaranyeretse urukundo tukiri abana two twakuriye mu gace kamwe twakuze tubonana, aranyereka urukundo ariko sinari bwimvemo urukundo jewe nyene. Twama turi kumwe keshi akama ashaka umwanya wose ko twama turi kumwe ariko je kubera nari nkiri muto ntari bwagere imyaka yo gukunda. Uwo mukobwa none yarakuruta imyaka? Oya, urukundo ntishobora kuzira mu bantu imyaka imwe. Oya, mishobora. None kubera iki umukobwa yiyaranje akakwereka urukundo muri we wari kukamwereka yuko umengo ntibiraza nta rukundo waba ufise? Je sinari bwashikira imyaka yo gukunda nari nkiri muto ariko sinari ndabizi ko ndi muto kandi narabona yuko afise ikintu ashaka kumbwira mugabo urazi bakobwa ko batinya
guserura iciyumviro cabo yaranyereka ko ankunda misi yose akamashaka ko twama turi kumwe dutera inkuru bwaje kubera ntari bwo niyumve mwaka wo gukunda nabona ari ibintu bisanzwe buhama haheze imisi uko bwacanaje niko numva umengo nomwiyegereza ariko mu nyuma hari wundi muntu yari afise ubwenge cyane gusumvya jewe aramukunda amaze kumukunda tuguma ngaho turabajama basanzwe ariko ubujama amaze kumukunda iwanje bwaragabanutse ubujama bwagabanutse ndamurondera tugatera inkuru zisanzwe muga amaze guca ubwenge ndabona yuko no musaba urukundo tugakundana umaze gukura harageze aho mwiyumvamwo nawe byabandanyije gute maze kubona yuko twokundana muhamagaye muhira ndamubaza urafise umukunzi wewe ndafise umukunzi afite akimbwiye uko sinumvise meze neza cyane mfise umengo hari ikintu gihindutse ndamubwira yuko ndamukunda kandi niyumvira ko twozobana ndamukunda cyane mugabo mu ntango niwe yakwereka urukundo nawe ukabifata minenegwe ukamwereka yuko nyene nawe udashaka kuja mu rukundo nawe juste mu ntango yaranyereka ko shaka dukundana kuko nta mukunzi yari afise gashaka nyene ko tubabajama umwanya wose ko tuba turi kumwe mugabo amaze kuronka umukunzi nitwabaye tukiba kumwe yaca arondera ko bama bari kumwe na wa mukunzi wiwe wa musheri wiwe nanje ndamaza kubera iki wanyikase kwanza ambwira ubu mfise uwundi muntu amfatiri mbwira ko ndamukunda kandi numva bivuye ku mutima mwico gihe ariko arakubwira yuko ayifise uwundi mukunzi yarigeze kuguha iyo chance akagukunda hama nawe ukayigisha mwico gihe ariko arakubwira ko afise uwundi mukunzi nawe harageze aho mukunda wavyakiriye gute amaze kumbwira yuko afise uwundi mukunzi namvise mbabaye cyane ko kubera ntashobora guhindura ibiri mu mutima wiwe gusa naramusavye ndamusaba ko twokundana arambwira yuko bamaze kumukunda kandi yamaze kuronka urukundo nyago abona n'intumbero yago nibaje nimwe by'abakobwa kuko umukobwa urashobora kumusaba urukundo irya mbere akanka irya kabiri akanka mu irya gatatu akagukundira naragiye imisi myinshi ndamubaza ndamusaba urukundo imisi myinshi vraiment ndateba ndabona ko nasigiriwe ntangura kurokreta igituma ntamukunze bwa mbere ndabona ushuna vyibuka n'isuri cihinduka urabibo byari bibabajantuka byari bibaje vraiment ariko byari bisanzwe kuko ubu narose umukunzi turi mu rukundo nyene birameze neza mugasi neza cyane sineze cyane kubera iki kubera chance ntizomva mu buzima deje chance ya mbere narayirase kandi uwo mukobwa n'ubu ndamubonye ndiyumvira yuko anyemerera urukundo turi kumwe twashobora kubihagarika gato nkabandanye na chance uwo mukobwa yari uwa mbere ukunze uwo yagukatiye mu nyuma kubera ko nawe utigeze umwitaho ntiyari uwa mbere ofete umukobwa wa mbere twarakundanye ndabona yuko umengo si nivo yanje abana yuko no muhebera abandi bakamukunda kubera iki ntiwamukunda nawe hari urukundo ukija mu ucumva urukundo rukubizemo urumva ati umukobwa wese twashobora kuganira mu bakobwa benshi ububona bameze nka beza uravuga ati urya mukobwa abaye sheri wanje vraiment vyonyohera mugabo hari wundi usanga musumba uvuga ati mbonye uryanye urya nkundiye safa ukaburifadikiza umwe kugira uzobura rondera uwundi mugabo afise uwundi mukundana mugabo urumva uri kuramuca inyuma deje ufise abakobwa babiri umukobwa bari nka bruyo bruyo nyene ufite uwo mukobwa nawe twatanguye gukundana bwa mbere ariko ndiga gukunda ko gukunda ni nk'ishuri twarakundana bwa mbere gusa sinamukunda bien umukobwa nyene ushobora kuvuga ati ndafise shiri mu bandi bajene kurazi mu bajene ndafise shiri umengo nturumu no mwirigaro umengo urakumiriwe udasumu yego yari nkuko nyene gusa nawe nyene yaratevye mu nyuma araronka uwundi maze kumuheba
inaje ndaronka ubundi hama uratubwiye uti urya mukobwa naramurondeye uwo wa mbere yagerageje kukwereka yuko agukunda nawe ntiwavyitaho ntiwamuha umwanya ntiwamukunda nawe hama mu nyuma umaze gukura urabona yuko nawe nyene woba umukunda ugiye usubiye kumubaza usanga nawe yararonse uwundi hama bigutera kwicuza icatumye nawe nyene utamukunda kare kuko yari chance ya mbere so nk'ikintu nk'icigwa woba warakuyemwo niyo situation kuntu vyagenze niyihe nk'icigwa nakuyemo vraiment musi nosubira kuronka chance gusa kanyemera ko tuganira kampa umwanya vy'urukundo vyo kwizana je nyene nomuzana mu rukundo buke buke icigwa rero nyamukuru urose chance si vyiza kuyirata. Yes, mubwire akajambo kamwe kuko ndazi azodukwikirana muri kino kiganiro cacu uwo mukobwa nyene. Sinomubwira ngo azoheho bari kumwe ngo azonkunde. Kandi sinomubwira ngo mugabo aracamukunda. Ndamukunda kandi cyane. Ega bavuga ngo akagumye waguma kurasubira hari igihe usanga arakwemeye. Birakunda ariko igiti wagiteye kitarashinga imizi ngo ishike kure ashobora kukirandura muga imizi yaramaze gushika kure nyene kigakura kigashika kure ntibikunda no mu rukundo nuko umukobwa amaze gukundana n'umuntu plus bakundana imisi myinshi plus urukundo ruguma rwiyongera bunogerageza ariko sinzi vraiment ko ari cyo shika oya ariko ndacyamukunda cyane yego. Yes, ratubwiye yuko ukimukunda twizeye yuko arabibonye ko ukimukunda vraiment nawe nagire effort nyene riga ryo kubabaza umutima na vraiment sinomuhenda ngo ahebe ngo uwo bari kumwe ngo atse kuri jewe ariko Imana nta wuzi impera yibiye tukuma twiteze tukora iki ubu turayaga gusa nyene bisanzwe sinigera ndacisha mu bintu vy'urukundo vraiment kuko yarambiye neza yuko atarukundo rwo muri kazoza mfitiye. Mbega nk'uyu muri kumwe ubu nivyashika karaba iyi video yacu agaca abona yuko uri kuravuga yuko ugikunda wa mukobwa wa kera kandi azi yuko ari we muri kumwe mu rukundo mbega mwico gihe wewe ntubona yuko uri kuramubabaza nawe uwo mukobwa muri kumwe ubu? Naramubwiye ko ari umukobwa nakunze kandi ndamushima cyane yaravyakiriye namubwiye kandi ko n'ubu ntamwase n'ubu ntimukunda ariko dukundanye nawe kubera bamaze kumuntwara abayabizi ko ari umukobwa nakunze mugabo bakamuca no kuvuga n'ubu naho yoza arabizi yuko nawe woca umukura ku nzira ivyo sinzi ko abizi ariko naramubwiye yuko umuntu akunda umuntu ashobora kubona umuruta mugabo kubera batari bumwihe ashobora kugumana n'ubu. Ni ikihe kintu uyu mukobwa muri kumwe ubu basi yokora kugira ashikirize ubwo rukundo wigeze gukunda uwo mukobwa wa kera? Imbere y'uko ukunda umukobwa ukimubona gusa ariko ararengana ngaho utanamuzi uramubona beauté corporelle ukabona afise umubiri mwiza asa neza hamara ugatangura ukamwiga ko comportement ziyo yitwara gute mu bajene bandi bagenzi biyo yitwara gute ameze neza aritonda hama umaze kubona ivyo ugerageza kurondera contact yiwe kugira muje en relation mukayaga mugatera inkuru kamenya ingena ameze indani mu mutima uwo mukobwa yankati yari mwiza vraiment yarameze neza cyane yari umukobwa yitonda afise imico n'akaranga by'abarundi yarezwe neza cyane. Uhamuye muri kumwe nawe ivyo byose ntavyo afise? Ivyo arabifise ariko ajya icyo umutima ushatse amatagura mu itabi amata araryoshe itabi mugabo ntiryohera abantu benshi umva umutima wakunze itabi ufise amata urashobora kuyakuza
nukuvuga uwo mukobwa naho yorara arakora gute ntashobora gushika kuri ya dogre wakunze wa mukobwa wa mbere. Oya vraiment niyo yishobora kwishika ko mu bintu by'indani ukuntu yubatse ukuntu ameze mugabo muri pote corporelle ntivyo kunda kuko Imana yamuremye uko nyene deja ntashobora kwihindura. Yego ndumva yuko zishobora kuba ingaruka mbi bivanye n'ingene ugumubona uwo mukobwa ugasanga nyene nta wundi mukobwa ushoboye gukunda kubona nyene ko ari mwiza kurusha uwo wundi mukobwa wa mbere wabuze warondeye wabuze mu ncamake n'urugo rwawe n'umugantu k'umugore uzotwara azoba ari umuntu ubona yuko ari mwiza kandi agusumbira na wa mukobwa wa mbere. Anteshura yo musumba ariko kubera nubona ntuba ndamuronka ariko ndebaza nta ngorane bizotera mu buzima kuko umuntu bamaze kumutwara iwe wakunda usubira kwiga gukunda ukundi urukundo bwa mbere urahera hama hakaza urundi. Ibyo bituma n'ibihe uba wibuka mwaciyemwo ukibuka ibintu mwagize mutarakundana ukavuga ati yo dukundana aho vyari kuba vyiza cyane gusumba ariko maze kuronka undi mukundana mukabana nakubwiye tugitangura uko umukobwa mugumana umwanya muremure niko urukundo ruguma rwiyongera nditeze yuko urukundo ruzoteba rukaduga gushika rungane n'ubwo wa mbere. Nk'ubu warubatse urugo ufise n'abana hama wa mukobwa akagaruka akakubwira ati je burya rero wa muhungu twari kumwe yarampevye yaramfashe nabi akaza gukubwira ati burya nk'umugenzi nkawe ukimukunda wovyitwaramwo gute kandi ufise umuryango n'abana. Ukiri umujene utaraba mariye ubu ukiri kurarondera ariko umaze gufata ingingo yo kurongora ukobwa nahaba mubi canke akaba mwiza ukamushikana muhira amaze kubona inzira amaze kubona ejo hanya bose numva namaze gushikana umukobwa muhira ukuntu yo nawe nyene yovyubaha ukakambwira ngo ndagukunda. Oya vraiment vyo mutera isoni nawe nyene naho yobimbwira numubwira ko bitagikunda ko ntakikunda urukundo rwanje rwamaze guhera rwashitse ko rwatumbere. Izo nk'impanuro ya nyuma kugira dusozere ikiganiro cacu dufatiye kw'ivyo vyagushikiye kugira uhanure urundi gwaruka n'abandi bantu bitesha amachance cane mu rukundo baba barimo. Nk'impanuro ya nyuma no haba jeune beshi nka jewe ndigaya deja ukuntu meze ukuntu ntabona umengo ndafise intumbero irashe simbona neza umukobwa tuzobana ukuntu ameze kuko no turi kumwe ni sheri shushu. Yego gusa mpanura abajene beshi yuko wabonye umukobwa ukamukunda tomurindiriza ngo nzomubwira ko ndamukunda misi ya kera misi zose mubonye umukunda urabimubwira akaba habizi agafuma akwankira mugabetse kumukunda pana kurindira ngo nzomubwira ngo muri kazoza ngo ejo canke hirya ejo kuko umukobwa we yumvise urukundo muri we abonye umuntu aca akarumusaba aca arumu nawe wararindiriye ngo uzomubwira ngo mu misi iza usabumva bamujanye. Yego kandi yo ntahura kuko naci naramutahura. Ego reka ndagushimire cyane kubona washimye ko tuganira. Yego murakoze cyane namwe mwakoze kumvira ko twoganira kandi. Yes kandi nibaze yuko n'impanuro watanze ku bandi bajene kwitesha amachance si vyiza waronse umukobwa akakwereka ko agukunda canke nawe uri umukobwa ukaronka umuhungu akakwereka yuko agukunda gerageza bikunze yuko nawe umukunda nawe mukunde ariko ntuzoze kuregreta mu nyuma ugiye kumva umukunda abandi baramaze kumutwara urumva yuko urababara cyane n'ibintu bibabaje cyane. Reka ndabashimire cyane rero mwese mwako muradukurikirana mubandanye mudukurikirana kandi mugira n'ibihe vyiza aho muri hose turabakunda cyane.